Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido abateguriye amakuru ahambaye cyane ariko araturuka mu gisoda c'u Burundi aho abasoda bandikiye ikete rirerire perezida Evariste Ndayishimiye bamubwira ko igihe atazaba atarahindura ibyo kurungika abasoda muri Kongo ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane kandi abasoda bakavuga ko bariko barategura ikintu gihambaye cyane gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe byamaze kuboneka neza ko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhemukira igisoda ku buryo bukomeye cyane abasoda batandukanye baratanguye gutoroka igisoda abandi bariko barifatanya n'imihari yitwaje bigwanisho nka Red Tabara ariko byose bikaba biriko birakorwa kubera ko perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igisoda ku buryo butarigira bubaho ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari umugambi ikomeye cyane iriko irategurwa n'abasoda bakomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakanemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye yitaye mu mutego ukomeye cyane aho benshi babona ko perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amakosa ahambaye cyane akaba ari amakuru nyine avuga ko hari akarwi k'abasoda kariko karategura gutembagaza ubutegetsi bwiwe kubera inyifato ariko aragaragaza muri no minsi narirya abarundi batari bake bamaze gusaba ko perezida Evariste Ndayishimiye akurwa ku butegetsi byose nyine kabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wipfuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cindi nugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo bariko badusubiza ku rugamba badakosoye ibyatumye tuneshwa ubutumwa bw'umusirikare ari muri Kongo kuva kwa 28 ukwezi kwa 12 2023 abasirikare b'u Burundi barongitswe kugwana na M23 bariko barasubizwa ku rubuga rw'intambara benshi mu bariko barasubizwa mu mirindiro by'urugamba baridoga ko atabikoresho bikwiye bafise umwe muri bano basirikare yatwandikiye avuga ibyatumye baneshwa ubuheruka benshi bakahapfira abandi bagasanzara mu mashamba ya Kongo uyu musirikare arerekana ububeshi buri mu makuru atangwa n'ababarongoye ku buryo yibaza ko abatwara igihugu batanafise amakuru akwiye y'ukungene ibintu byifashe ku rubuga uyu musirikare abona ko ibyatumye batsindwa ubwa mbere bidakosowe n'ubazohonera ku bwinshi kandi akavuga ko n'ubundi batanguye kwicwa nk'uko byagenze mu minsi iheze kuri no mbonesha kure turemera ko umunyagihugu wese akwiriye kumvirizwa n'abamutwara turaha ijambo ubona wese ko atagira aho avugira niyo mpamvu ubutumwa bw'abasirikare tubwakira kandi tubutanga naho biboneka ko abatwara uburundi bitifuza ko busohoka kugira ngo abarundi bamenye ibiriko birakorwa na perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yose aza gukurikira ari hagati ya Twamugina yanditswe n'umusirikare ari muri Kongo nk'uko twama umwidondoro w'umuwatanze ubutumwa turawunyegeza kuko aramutse amenyekanye ahita akarwa umurwe na leta ya CNDD-FDD byatumye tuneshwa ubwa mbere ntibyakosowe ku kijanye n'ibiriko birabibera muri Kongo ndabivuga nk'ubibona kandi nk'uriko arabikora muri zino ntambara umusoda w'umurundi ariko agwana akaharonkera ingaruka zikomeye cyane kandi akaba afise ibibazo bikomeye cyane aho benshi bariko barapfa ku bwinshi kandi bagahura n'ibibazo ku buryo umusoda w'umurundi atigeze aboneka mu gisirikare c'u Burundi si ukuvuga ko hari icahindutse kuri uwo musoda muzi ekada ndafise amakuru menshi yerekana ingene abasoda b'u Burundi bariko barapfira mu Burundi kandi bagapfa nabi cyane kubera kutagira ibikoresho defete yarabaye kandi n'ubu irabandanya kubera ukutava kwizima no gukunda amahera kw'abaturongoye
Icambere mwomenya nuko ibyatumye duhombera byinshi muri izi ngwano ziheze atana kimwe cakosowe. Ibyabaye kuri batayo ya gatandatu nibyo byasubiriye kugaruka kuri batayo y'indwi na batayo y'umunani, kandi n'ubu bigiye kwisubiriza. Kuva itariki 28 ukwezi kwa 12 2023, abasoda bo muri batayo y'indwi baratwawe ku ruyeri rw'abarongoye batigeze bababwira iyo bagiye berekeza. Ubu bari mu nzira berekeza kwisubiza uburere batakaje. Ikibabaje kizohava kibabangamira nuko n'ubundi abasoda ba FARDC ba Kongo nyine aribo bari imbere kurusha abandi bose. Ikindi kigoye nuko kugeza ubu abasoda batongewe n'igikoresho na kimwe. Ibindi bikoresho byo ntawe ukivuga kuko nk'iyi batayo y'indwi imaze amezi 3 itagira agakoti k'imbeho, ikiringiti canke agahema ko kwihisha mu mvura. Ibyo byose abasoda barabivuga hakabura uwuri ubone canke ukakabura inyishu n'imwe. N'uwabarongoye umengo ntaco abazwa uretse kubagaburira gusa, nta kindi kintu uwo mubaza, kuko nyine nawe biboneka neza ko atabumenyi na buce afise. Ubumenyi buke bw'abadatwara nibwo buriko buratuma abasoda b'u Burundi bahonera muri Kongo ku bwinshi, kuko bariko barayobora urugamba nabi cane. Ikindi kiriko gitera defi cyangwa se ingaruka zikomeye ni ukudatahura neza kw'abarongoye gisoda c'u Burundi. Uyu munsi abadutwara bagomba gukoresha abasoda b'u Burundi nka kumwe babigenza bakiri mu kiroberi, kutabwiza ukuri abasoda misiyo bagiye gukora, haba ku bijanye n'ubuzima bwo muri Kongo canke bijanye n'ingene bazarangura akazi kabo bamaze gushikayo. Umusoda ajanwa muri Kongo atana kimwe asiguriwe, ajanwa mu rugamba atazi uko rumeze. Abadutwara ntibatahura aho isi igeze mu bikorwa bya gisirikare. Nta bumenyi buhagije bafise bwo gupanga intambara yo mu gihe ca none. Baracafise bwa bumenyi bwa kera. Intwazangabo zifise bumenyi bwa none ziri mu bashasha bakiri bato bagifise amapeti matoya. Abo nabo nta jambo bahabwa mu gupanga intambara. Muri make abadutwara kugeza ku batwara amabatayo nta kindi kintu biyumvira atari amahera binjiza. Abandi mu baturongoye, abatwara amakampanye n'abatwara amaprotoni nta ngingo bafata bakurikira mu bandi. Abafashwe ni abasoda bacu, si abarwanyi ba Red Tabara nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubishikiriza, ariko bikadushavuza turi abasoda isinzi. Turasabye abadutwara bareke kwirirwa barata wakuba ku mbuga ngurukana bumenyi ngo abasoda b'u Burundi bafashwe ngo ni abagwanyi b'umurwi Red Tabara, kuko ubu ntabyo guhisha bigihari. Kanatsinda ntaco duhishira kuko twaraguzwe badutanga mu kindi gihugu. Rero upfa canke ufatwa ntaco bivuze haba ku Burundi canke kuri Kongo. Kongo yoyo nta nico ihomba kuko turiko twishura ideni ryariwe n'uwo tutazi gushika ubu ngubu. Abatugurishije bo bariko baranezererwa n'imiryango yabo, mu gihe iyacu yo iri mu marira n'agahinda gakomeye cane. Ikindi abadutwara bamenya nuko gufata bunyamaswa abasoda basubiye i Burundi atari byo bizotuma dukora neza, ahubwo n'abandi bazogenda nkuko nyine n'abandi bagiye. Uko bakomeza batwereka ubufisha ku kazi bene ingene badufata mu buzima bwa misi yose, bituma n'akari gahari kunyuka. Ubu bivanye n'ubuzima abasoda babayemwo, nta musoda acumva itegeko ry'abamurongoye, kuko abasoda bose bariko baragumuka kubera ububeshi no guhemukirwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye ku bwinshi. Ububeshi bukomeye bw'abaduturongoye ino muri Kongo. Inyuma y'intambara tumazemwo iminsi yatumye haba abasoda bakinjura bagataha i Burundi, abandi bagasabagira. Ubu hariko hakurikira kurondera kwegeka amakosa ku batwara amabatayo n'amaporotoni. Abatari bake barandikiwe basabwa kwisigura ngo nibo bagumuye abasoda batuma batumbera aho badategerezwa kuja. Aha no bibutsa ko ugusabagira byavuye ku wutorongoye ino muri Kongo. Byaramunaniye gufata ingingo ngo avuge aho abasoda batumbera. Twakoze urugendo rw'iminsi 4 tutazi iyo tuje.
abari kumwe n'abarongoye batayo bagarukiye aho bita Ngungu birangira bagarutse Minova. Aho hose umukuru w'ingabo byari byamunaniye gufata ingingo, akaba ariyo mpamvu abadutwara nyine bariko baratuma tugira ingorane zikomeye cyane zo kwicwa ku bwinshi. Mu bintu biriko bituma igisoda gita akanovera bigatuma cifatirwa mu gahanga n'umurwi witwaje bigwanisho harimwo ikica abaturongoye barungika abasoda nk'abagiye kwironda bitwaje ubuhiri, nk'abagiye kwirondo bitwaje ubuhiri, batagira logistique, imyambaro, ibigwanisho, imfungurwa. Ubuheze twamaze iminsi 4 dukubitana twaduruka dukuramwo meza kubera kubura ibyo bintu kuko nyine byose twari twabibuze. Muri bino bihe bitoroshe abadutwara barangwa n'inyifato y'ububeshi kandi ibabaza abasoda batari bakeya. Ibyo barya abasoda batashe Burundi basabye gutaha bivanye n'ibyo bari bamazemwo iminsi, ariko si bose kuko hariho n'abatari bwashike ku rugamba. Mu bisanzwe Generali Muzinga yarabahaye guhitamwo ibintu bibiri: gutaha i Burundi no kuguma ku kazi. Aho haciye haboneka imirwi ibiri, abashaka gutaha n'abemeye kubandanya akazi. Rero barya abasoda batashe harimwo abagiye kubera ijambo babwiwe n'umukuru kandi w'ikirenga nka generali. Ikindi mwomenya nuko Generali Muzinga nyine yagendeye abasoda b'u Burundi aho bari bakonaraniye Minova, bamaze gusubira inyuma aravugana n'abasoda kandi agira ico abemereye imbere yo gusubukura urugamba. Ica mbere abasoda basabye yari amahera akwiranye n'umusoda w'umukomisiyoneri, nubwo abasoda aribo babyiyumviriye kandi aribo babisabye. Ikindi bamusabye ni ibikoresho bikwiye kandi bigakoreshwa n'abarundi. Bongera bamusaba abasoda ba riforo cyangwa se abasoda baza gusahiriza, kubera hasigaye ibitigiri biri hasi cyane ugereranije n'ibyari ku rugamba. General Muzinga yarabibemereye byose, abasoda bavaho beza agatima mbere, bituma n'abandi bari basanzaye mu bundi burere nka Bukavu bagaruka. Muzinga yababwiye ati amahera arahasanzwe, abasoda bazoza muri renforo bariko barabegeranya mu Burundi, ibikoresho nabyo biriko biva i Kinshasa. Muri make ibi bintu byose nibyo biriko birica igisoda cacu kuko dutwarwa n'abantu bafise bumenyi buke bakagira ngo batwara ibijuju. Muri make aba batama baturongoye ino Kongo atana ikindi biyumvira atari kurya inote yotunze ubuzima bw'abasoda bari muri Kongo. Barabye nabi bazisanga basigaye bonyene babe aribo bafatwa mpiri, hanyuma bavuge ko ari abagwanyi ba riteye. Abasirikare baravuga ko igihe kizagera amaze bagatanga abarongoye bagafatwa na M23, amaze bakareba ko leta n'ubundi izongera kuvuga ko ari abarwanyi ba riteye. Ubutumwa bw'uyu musirikare ntibukwiriye gufatwa minenegwe. Ibi yanditse tubisanga mu butumwa bwahawe n'abandi basoda benshi baca banongera koko badatahura ingwano barimwo. Abasoda benshi bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bose bavuga ko bajanwa muri Kongo badateguwe ibyo bagiyemwo. Abasoda baravuga ko bababajwe n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yo kwita bagenzi babo bafashwe na M23 ko ari abagwanyi ba riteye. Bose baravuga ko bababajwe cyane n'ibiriko birakorerwa bagenzi babo bahisemwo kwitahira mu Burundi aho kubandanya bahemukirwa n'abakongomani bakaca bicwa na M23. Bose baravuga ikibazo c'amafaranga baguzwe, baravuga ko batagira ibikoresho bikwiye. Hariho ibindi bihambaye cyane abasirikare batwandikira tutabahuka gushira ahabona, ariko benshi mu basoda bemeza ko igihe kigeze kugira ngo bakureho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bakemeza ko yabahemukiye ku rugero rutarigira rubaho. Impanuro yacu nuko abategetsi b'u Burundi bo kuyumvira rwose abasirikare babo kandi bakabaha inyishu ku bibazo bafise. Ndabisubiyemwo, kurungika umusirikare mu ntambara atumva bisa no kumurungika kwicwa. Kumurungika utamuhaye ibigwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo ni ukumwicisha kandi no kumukorera ibibi bikomeye cyane
kandi leta irakwiye kwitondera ibi bintu iriko irakora kuko birashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu kuko biraboneka neza ko abasoda bamaze kurakarira ubutegetsi kandi abasoda umwanya n'umwanya bakaba bashobora guhindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko ibintu biriko birakorwa na perezida Evariste Ndayishimiye birateye isoni kandi biranababaje kubona ejo bundi yaratinyutse akavuga ko abasoda bafashwe mpiri na M23 arabo mu muharire Tabara. Ni ibintu byashavuje abasoda batari bake kandi abasoda bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose bagatabara bagenzi babo, ariko icyo bazabanza gukora ni ugukuraho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye kuko biboneka neza ko atabaha agaciro kandi bikaboneka neza ko yabagurishije we akironkera amadolari mu gihe n'ubuze ku rugamba akicwa na M23 abo asize batitabwaho na leta. Akaba ariyo mpamvu abasoda isinzi batanguye kwiyegeranya kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Abenshi bakaba bamaze kugira muri Red Tabara ndetse n'indi mitwe itandukanye irwanya leta y'u Burundi, abandi bakavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bumvishe abasoda bagenzi babo kugira ngo bakureho intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye kuko boneka ko ari intwaro y'agahotoro, ari intwaro y'agacinyizo, ari intwaro idaha agaciro umusoda w'igihugu. Kumva umusoda w'u Burundi afatwa mpiri kandi yaroherejwe n'igihugu ku rugamba bikarangira igihugu gize cyakana ko ari umusoda wacu, ni ibintu byashavuje abarundi batari bake kandi abasoda bakavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose amakosa perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora akayishura byanze bikunze. Umwanyi bacu ni ngaha duce dutozerera amakuru twari twabateguriye. Wowe ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.